sinjya mu kabare nta muntu antuka umuntu ashobora kuvuga ko twahuriye mu kama ntibibaho parce que si mood yanje sinjya muri boîte antuka kandi ari byo bintu abanyagisagara bakunda je rero ntibindimwo kuva antuka kuva sindamwe inzoga kuva mvuka noja muri boîte gukora iki ni nk'ubu abantu twakoranye nko muri Bujahit akarore nko muri Bujahit barazi ko jewe ntiyerekana n'umunsi n'umwe antuka Bujahit cyo kuba yaramaze n'igihe kinini nya cyane ikora mugabo abantu meme n'abantu tuzi nayo batazi ko ari iwanje peut-être abantu nyene baza kunemberera cyangwa bamwe bagenda bavugana n'abakozi bamwe dukorana abo nibo babimenye mugabo benshi cyane haro n'abantu gushikisa banzi muganda babwiye ko Bujahit igihe cyose yamenyekanye yari muri kuri hit yari iwanje no niba benshi cyane turanaharira mwese mfata telefone nkugurura nkabereka muri uko gupotera kwanje mu misi heze mwese mwabonye pump Fun Zone Gaming room kandi muyibona mwishusho tamenyerewe mu Burundi sabedi nariko ndakora namwe sinariko ndaboneka kandi vraiment si we wa mbere abantu benshi ntibambona meme n'ababanyi tubana muri quartier ndashaka kubita nk'amezi 5 wasanga nk'umuntu tubana nko muri parcelle zitatu zikurikirana 5 mois atambo ngo usanga arambonye ndiko ndasohoka mu rupango wewe uri no mu Burundi haba bumva ngo ati wowe wagiye muri Serbia gukora iki hari nabagiye ntitubumva jinje gukora iki ndi hano kandi simba hano misi yose ndi hano urukundo rwa Cookay na Titi Love rwaba urukundo runininya rwa abantu benshi mu Burundi nuvuga ko bamenye ico gihe hari kera gose gushika no munsi imyaka ibaye myinshi yabaye myinshi kumbure urukundo rumeze gute urugo rumeze gute no comment no comment Yes, welcome ladies and gentlemen muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe cyo nk'umwaramutse bivanye na muherereye my name is Frank the answer in Magic Channel TV ndagwikaze wose uri kudukurikirana uri mu cyungararo igi itandukanye uri mu Burundi mu Rwanda muri Kongo muri Tanzania nandi agiye atandukanye i Buraya ndetse no muri Amerika n'abadukurikirana muri Australia ndabaha ikaze aho uno munsi tugira amahirwe yo kuba turi kumwe n'umutumire adasanzwe twamusanze asonza korera ahari ibikorwa vyiwe vyagutse natuzana kwiganirako kandi benshi mwari mumukumbuye benshi muramuzi ariko ntimuramuva kandi ariko araganira kubigiye bitandukanye uno munsi rero turaje tumuganirize yitwa Cookay niyo amazina menshi abantu benshi bamumenyeye ko no munsi tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye turaguha ikaze yambi umeze neza amakuru bashima ni meza imisi myinshi ndahari tu Cookay ataboneka wapi ndahari tu amarango Cookay aguma muri gym cyane ariko sanzwe tubisanzwe uyu mwanya ubonetse tu umuntu araja gutakaza time nugutakaza buryo cyangwa nko gutakaza time parce que nta mafaranga bayo kwa ni sport wanagira cyane mu buzima bw'umuntu sport no kugenda n'amaguru bisanzwe ibikino muri umuntu yikora so jene bifata ko ari gutakaza time ibintu bitazana amafaranga no gutakaza umwanya yes dutangure kwanza uramutse bakunze wa Magic Channel ndazi ko harimo abakunzi bawe benshi batandukanye benshi bakuzi benshi batari baguherutse benshi mwaherukana kera ari kwanza ubaramutse ndabaramukije mwese bakunzi ba Magic Channel hi yes ni Cookay ariko kwanza dushaka kumenya Cookay kwanza ninde mbega ni Cookay nyere ku mazina yiwe ninde ukuri Cookay ni Cookay ukuri as well because ndakubwiye amazina yanje I think nta kintu bishobora kumara kuko urashobora kuyamamagara ngaho kibarabara nyagira umuntu numwe amenya ko ari Joe hamagaye so you better call me Cookay as well kuko niyo identification yanje bonde kuko amazina yanje ajya bitwa kora y'ukuri ndibake bayazi korera kuri karanga muntu gusa iyo bikenewe nta handi hantu antuka kuko ndakubwiye amazina y'ukuri ndayatangaje kuri media aho kwibarabara bomamagara ntufumenye ngo ningo ntabyibuka tungo ndikoje yahamagaye ko mwe nari amazina kesha basa nimba witwa Eric ni benshi yogo Eric mwitaba muri benshi kigituma vyiza umuntu afise identification yindi iri passional at least barampamagara kwakura bati Cookay yes umva birumbi Cookay ni Cookay nyene ni Cookay izina Cookay ryubatswe gute ryatanguye gute kubera ko umengo ni kintu jama ni izina ryamaze gufata koko imizi gusumba novuga wa wundi wa mwana uno musi yitwa Cookay ryubatswe gute izina Cookay ryaje
mu myaka ya kera gatonya nkitangura music groupe twari dufise kera tunaririmbamwo muri One City One Family hageze igihe turavuga ati kadutoranira amazina turakoma turaba star tugiye twaririmba hip hop music turarondera amazina buri muntu wese tumana ba Dr J n'abandi benshi donc J abagenzi bamitiramo kuke kandi ndabona ko kambere kuke yabaye kuke yeah afite kace gafata nanje muri je no mu maraso ndumva ko ari kuke yeah sometimes ni zina nahawe n'abavyeyi ndagibagirwa tu higi umamagara nkumva umunsi umuntu ahamagaye ibiki sanze kuke ni ryo azi kubona ko rigeze izina ryarakwinjiyemo ku buryo nandi mazi ni nku par exemple nka Lolilo muhuye ushaka kumuhamagara ati nasora birafata amasegonde kugira identifie ko ari we ariko uvuze Lolilo naho bikiri mu vyumviro cyaramenye ko wamwiyumviriye umva rero izina rirafata umuntu ku buryo nk'ubu umuntu wese avuze ati mwoba mwitwa bande ni Kukey ikuke nta bindi kuko ndavuze ndakubwiza izina ryanje ry'ukuri niba mamagara ngaho kwibarabara ukampamagara ararenga nk'amasegonda 3 ntaramenye uhamagaye yo mu nyuma ca nibuka kumbe nitwa okay yes bon ni Kukey yabaye muri rimvyi ni Kukey yagiye muri cinema ni Kukey yagiye mu bijanye na YouTube mu bijanye na television ni Kukey yabaye umuntu munininya mu kiringo c'imyaka ngira ngidashika na 15 inguvu wakoresheje zari nguvu zimeze gute mbega Kukey koko yagomba kubande actually wavuze ati nabaye umuntu munini no je nibaza ko ta muntu munini yabaho umuntu n'umuntu ntibivuze yuko umuntu vyamaze gukora ngo ivyo bimugira munini no abantu turi bamwe turangana gusa ivyumviro nivyo bigenda birutana wabaye umuntu ari big no je simaza ko ivyumviro bishobora kumugira umuntu big parce que urashobora kuba ufise ivyumviro byinshi byiza ufise n'ubwenge bwinshi kandi ushoboye no gukora ibintu byinshi ariko still ukabukenye tuma rero je cyangwa ugasanga n'umuntu atanafise n'ubwenge atiza atazi no kwandika mugabo akaba afise amamiliyari y'amafaranga urumva ko n'uyo baca yitwa munini je rero kuri jewe simbona yuko ibintu bijanye n'amafaranga canke n'ubwenge bishobora gutuma umuntu aba munini wapi je fata yuko people is one umuntu numwe Kukey yamenyekanye muri ivyo vyose yagomba ukiri wa mukuke y'umwana umwe akiri umuto wipfuza kuba nde koko kubera ko no musumenye ngo wafashe yindi nzira uko biri kose je nkiri muto nkiri umwana mutonya narinzi ibintu vyinshi nakora utuntu twinshi kuva nkifise imyaka antukitanu imyaka 5 narakora utuntu urabona ari umubebe ariko narakora utuntu abantu bakuze batubonye bikabatangaza kuduga ku myaka 8 ubwenge burongerekana cyane ndameliwa utuntu nakora muri tujya tuna abana bakora bakiri bato je naradukora tugatangaza donc twaba dutandukanye twabandi bintu benshi bakora donc abantu twakuranye abantu bamenye nkiri mutonya nibo bashobora kwibuka utuntu nagenda ndakora nkiri muto blowing mind abantu bakuze abantu bose babanze muri ivyo bintu so uko nagiye nkura nagenda da developer just utuntu shkanisa sindaheze cyo kimwe uko mwagiye muramenya maybe mu muziki production za video cinema ibiki ubundi mu bintu by'ama gaming amaje ejo shakwa ndi mu ibindi gushika simfise ikintu ngo my vision ngo ni giste ngo kuzokora ibi no ndashaka kuzotestinga mu bintu byinshi cyane bitandukanye kandi donc no kuba ndi mu bantu ba mbere bagenda ba developer ibintu bishaje tumwe tunavuga ko ari dushaje tutamenyerewe imbere ko dushika mu vya gaming kubera ko ni ibintu mu Burundi bidahari cyane biri hake naho biba binibaze ko bitari kugwego ruri hejuru ariko kandi Kukey hari ibintu yubatse bimwe mu bintu yo kwibutsa abantu Kukey yatanguje no musi bihari canke vyabayeho kubera Kukey nibi Ted ubuntu yibagira cyane ko yamaze gukora ibintu byinshi ariko ndibagira cyane gusa benshi barazi ko ndi mu bantu batanguje ama YouTube channel mu Burundi benshi barazi ko ndi mu bantu batanguje benshi barazi ko nanje ndi mu bantu natanguye gukina cinema kera cyane
Yeah. nkaba ndi umuntu umwe mu Burundi yakoze filme nakoze muri 2009 iyi filme nsohora Blu-ray DVD ya Blu-ray Yeah. antuka sinibaza ko hari n'undi muntu yayisohoye nyuma yanje kubera ko yari nka DVD isohorerwa ko filme zari zigezweho muri Amerika ariko Cambu wa mbere yayisohoye mu Burundi donc gusohora filme igasohoka kuri Blu-ray hama nkaba nari ndi umurundi wa mbere nakoze filme recently nakoze Nobela na ba Big Fizzo n'abandi filme ija kuri Amazon donc abantu barayiraba bavuga ko ati mu Burundi hariyo talent no kuri Netflix yaraciye ko gatonya mu nyuma iravako kubera utuntu tw'udukosa twamvuyeko ariko kubikosa nari nahageze nateye ku intambwe donc dafise utuntu bivanye n'ubushakashatsi ngenda ndakora kubiri kose mba mu bambere simvuze ngo mbu wa mbere kuko hashobora kuba hari n'undi yabitanguye ashobora kuba yarabikoze mugabo ataserutse niyo mpamvu rero kenshi sinshobora kuvuga ngo ati ngo ndi wa mbere yakoze ikintu kanaka kubera ko hashobora kuba n'abandi shobora kuba barakoze ikintu yes bon hari ibintu byinshi watanguje canke wabaye mu bambere muri byo kugira ngo bishobore gutangura ariko tukabona ko bizogirira akamaro igihugu mugabo mu nyuma tukabona bivuyemo kuko yageze mu bindi tukabona bivuyemo kuko yageze mu bindi uko biri kose naguciriyemo ndabivuyemo ntibiba byitwa ko nabivuyemo burundu paske nta kintu na kimwe ndavamwo ngo nsisiga abandi bakirimwo donc ivyo nakoze vyose shoba kuba naratanguje hariyo abantu benshi mba naruguruye amaso kugira babisigare muco kimwe n'ivyo mba ndimwo kuri iki gihe ndabirimwo kuri uyu mwanya kubera ko hariyo monde nkirimwo ejo canke hirya y'ejo tuzosigira abandi ubundi niyo yes bon reka tuje kuri projet ya Nobel yari projet nininya ariko nubwo twayibonye gatonya twebwe yari projet ubona ko iteguwe gose yarimo wa Big Fizzo Bashan Queen Bashan Queen ndetse n'abandi benshi batandukanye ba Emerson yari filme nziza ariko tuza kwibona gace gatonya projet yo yari imeze gace gatonya tujye kubona tu episode duto ku ma YouTube kuri YouTube ariko izindi twamenyo zadandarijwe vyagenze gute projet yari projet imeze gute en tout cas iriko almost yose sezo yose imwe ya mbere iriko nayo twahereje kuko naho woyiraba ku munsi ukayiva ko warusha kuko ndazi nka episode imwe iramara nk'amasegonde nk'iminota 30 4 cyangwa ama episode 10 ko biri ko siriko yose ihera kuri episode ya mbere ku ya 10 iriko kuri YouTube projet yari yo gukora sezo imwe no yari yo kubandanya mugabo kumva zimwe zitamvuye ko yabaye irahagarara kuko sindavuga ngo ati nishobora kubandanya izo bandanya ko muri mind iracarimo kandi irahari iranditse ni juste ko execute tout yes gukoranya Big Fizzo Ocean Queen ndetse n'abandi bagiye batandukanye vyari ibintu bimeze gute kuri wewe bega vyarakoroheye vyari ibintu vyanyoroheye kuko si ibintu twapanze vuba nka Big Fizzo ni projet twarateguranye kuva kera cyane ko tutegereza kuzokora na film twarayiteguranye kugezaho twahura akanyibutsa urabona kubera live tuba tubayemo tuba duca muri ibi na biri nacyo gituma kuva duheza gukora ijya sezo ya mbere gushika ubu atayindi nakoze bivanye n'utuntu hirya no hino turacamwo mu buzima bikaba bibintu mu bintu no muri ico gihe twabipanze ngira ngo kuva za 2017 ariko biza kuja mu ngiro 2020 so twarahura projet gute tiko ndayitegura niho umwanya washitse turabishira mu ngiro kuko urumva ko ari gahunda twarateguye kuva mu myaka myinshi yahe gukina film ikira gihe bivanye n'imbono wari ufise warashize ku ntego yawe wari wifuza ko twabona ko biri mu inguvu nyinshi mu bisanzwe cinema muri make niyo ndoto yuwanje kurusha ibindi vyose bibaho ico kintu narakunda kwivuga kenshi kuva kera mu ma media cinema shobora kuvuga ko ariyo métier yanje ko niyo ngiye dufate nko mu bihugu bambaje ati ukora iki am artist donc cinema niyo métier yanje bumva ibi bindi byose nkora ni pastime mugabo ikintu nzi yuko ntazoheba gushika nshaje ni cinema ndayiburira umwanya kubera bijya nakubwiye byo kurondera ubuzima hirya no hino ariko iri mu mutima kandi iri mu maraso nubu hari filme maze imisi ndiko ndandika
uko ngenda ndonka akanya ndandika ndazi yuko ndonse gusa akanya kandi ni muri iyi minsi ya vuba ndashaka kuja muri set ndashaka gutegura cast hama ngende muri theater kuko cinema is my work nico kintu cyane niyo métier niko kazi kanje kurusha ibindi byose inyuma y'igihe gitonya kuke abantu baramubuze barabona ko kuke avuye mu vyo ahora arimwo avuye kuri social media abantu ko baramubura yaragiye mu biki mu kazi atuma abantu batakubona mu gihe kibazo nakibajijwe sana antuka n'umuntu wese my chance yo gukora na interview arambaza nayi mu kazi tu kandi n'igihe nagarutse mu misi mike cyane ibikorwa byarabonetse igihe nagarutse ibikorwa nari nateguye byinshi byarabonetse byaragiye mu ngiro urumva so nayi mu kazi tu strategy nziza ni kugenda n'ubu ugitangura interview I think tutaratangura wavuze ati nini wewe urapotera nuboneka no muri ndinga ndinga ndiko ndakora muri uko gupotera kwanje mu misi heze mwese mwabonye pump fans on gaming kandi muyibona mwishusho itamenyerewe mu Burundi sabedi nariko ndakora namwe sinariko ndaboneka kandi vraiment si we wa mbere abantu benshi ntibambona meme n'ababanyi tubana muri quartier ndashaka kubita nk'amezi 5 wasanga nk'umuntu tubana nko muri parcelle zitatu zikurikirana 5 mois atambo ngo usanga arambonye ndiko ndasohoka mu rupango wewe uri no mu Burundi haba bumva ngo ati wowe wagiye muri Serbia gukora iki hari nabagiye ntitubumva jinje gukora iki ndi hano kandi simba hano misi yose ndi hano ariko vyiza ugiye sisa wabuja kugira ngo uronke kinini oya kugenda nama ngenda aho nshoboye kuja kugenda nkora ngenda pe aho ubushobozi bwanje bunshoboje gushika ndahashika gusa sindi muri babandi itiyo ngiye ngo nifotoze ngo ngire uku no antuka abantu banzije kuva kera simfise lifestyle yo kwigaragaza yerekana kuri ngo mfise ibi urumva ni nk'ubu abantu twakoranye nko muri Bujahit akarore nko muri Bujahit barazi ko jewe ntiyerekana n'umunsi n'umwe antuka Bujahit shobora yaramaze n'igihe kinini nya cyane ikora mugabo abantu meme n'abantu tuzi nayo batazi ko ari iwanje petetre abantu nyene baza kunemberera cyangwa bamwe bagenda bavugana n'abakozi bamwe dukorana abo nibo babimenye mugabo benshi cyane aro n'abantu gushikisa banzi muganda babwiye ko Bujahit igihe cyose yamenyekanye ari muri kuri hit yari iwanje no niba benshi cyane turanaharira weza mfata telefone nkugurura nkabereka donc sinkunda ku lifestyle yiwanje nta muntu azomenya jewe ngo ndi muri ibi cyangwa ngo jewe ngo natembereye muri ibi cyangwa ngo jewe nkunda kwambara gute cyangwa jewe nkunda gufungura iki cyangwa ngo ndagwaye kugira ngo umuntu aragwaye ngo ashize kuri stati ngo nagiye gutemberera ahango nda posting no jewe ibintu byanje byose kuva kera ni kimya cyo gituma rero ushobora kuba ndi ng'abantu bakibaza ko swati nagiye tari huri hari nashobora kwibaza napfuye habashobora kwibaza ngo donc ibintu byinshi cyane ko simboneka azwe je mva mu by'iwanje kaja mu kazi kiwanje nkataha sinjya mu kabare nta muntu antuka umuntu ashobora kuvuga ko twahuriye mu kama ntibibaho parce que si mood yanje sinjya muri boîte antuka kandi ari byo bintu abanyagisagara bakunda je rero ntibindimwo kuva antuka kuva sindamwe inzoga kuva mvuka noja muri boîte gukora iki nkeneye kumviriza music ndambara airpods nkumviriza music canke nkavuza umuziki mu modoka mfise bafi kwiye ndavuza nkabati ini boîte yangira kwiye sabiziri je mva muhira nja muri gahunda mfise gahunda naho jewe nirirwa muhira kuva mu gitondo bukira n'umunsi ukurikira nafise gahunda naho nyene nkirirwa muhira maka gahunda ibonetse yo gusohoka so iyo niyo lifestyle rero gituma ntakunda guhura n'abantu benshi banze turi mu gihe kuke atari karaboneka mugabo kacu tuba mu gihe kandi abarundi benshi bari kwaje mu mahanga abagiye muri Serbia arabagiye mu gihugu bigiye bitandukanye bamwe benshi bariyumvire ko nakuke yoba yaragiye mu bandi ko twarabonye ko hari abantu benshi bamenyekanye nabo nyiri bagiye mu nyuma y'igihe gito cyo tubona ko bamaze gushika hanze bega habuze ki kugira ngo nawe ushobore kugenda kuko nibaza ko byari bikunda kandi benshi bakavuga ati kuja mu mahanga ni vyiza cyane gusumba ko buri ngaha anye je nakubwiye je sinkunda hanze je ndashobora kuba nkunda mu Burundi
ku rugero abantu badashaka kuba bibaza nakubwiye yuko bihora bishika ahantu mfitiye ubushobozi nkahaja mugabo ntakubeshe indwi imwe gusa ndababwa indwi imwe gusa je ntahagaze mu butaka bw'u Burundi ndamererwa fo hamwe mbura amahoro nimba n'igihe cyo gusubira gutaha kitaragera ari igihe kenshi ndabikansolinga nkataha before kubera je bavuga ngo ati ngo bakurogeye mu Burundi je bandogeye mu Burundi kandi siniteze kuzohava kiretse kwa kundi Imana itegura ivyayo tube tuba twari tutiteguriye aho ndashobora kuzosohoka mugaje ndakunda mu Burundi cyane kandi nama opportunity menshi yo kuba no jayo ndafise abantu benshi banabigerageje bavyifuza ko nobegera mugabo je ntivyankundiye ndakunda mu Burundi cyane muri rusange kuja mu mahanga no kuguma ngaha harimo akarusho cyane donc kuri bamwe muri rusange muri oya reka sinshobora kuja ngo ncintege abantu bamwe je navuze kuri pari yiwanje kuri pari yiwanje je mpora mbona umengo ngiye hanze iyo ni pari yiwanje kugira abantu ntibabone yuko case kuba cintege umuntu wese abafise ivyakunda hariyo abo babikunda kandi bashitseyo bibafasha bikabahindurira ubuzima mugabo je kuri pari yiwanje mba mbona yuko mvuye aho ni jewe mvuye nkankaje Buraya je mba mbona umengo notakaza time kuko biransaba kwipanga bushasha bashaka gufata umwaka wose cyangwa imyaka ibiri urabona ngaha mu Burundi gitonye nshobora kuba ndonga ndabayeho lifestyle jewe nyene ubwanje vuga ati ndi satisfait pe donc ngaha mu Burundi ndabayeho lifestyle jewe nshobora kuvuga ati iyi ngiyi irankwiye urumva sinshaka ibirenze nibize ndi ngaha mu Burundi nkacamarura rero ngiye hariya hanze kugira nk'iyo lifestyle ndayironka birashobora kumfata umwaka cyangwa imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu cyangwa imyaka ine donc ndashobora kuba ntakaje time niko mpora ndabiharura yego uri kurumva niyo rero mpamvu kenshi je mpora guhitamwo reka nigumire ngaha uzonkenera canke bibaye ngombwa ko nogenda noja muri ivyo bihugu bavuge mareyo a short time then ngaruke ngaha ubundi ngaha je niteze kuzohaguma kwa kuni umuntu atamenya imigambi y'Imana ikiba yapanze mugabo je mu mutima wanje I want to stay here Burundi buje ni heza rero Burundi ni heza je ndahakunda pe ndonka ntaronka I love Burundi ndahakunda pe kuva kera cyane ndakunda mu Burundi ariko ganyine katagurutse kaje kumara igihe kinini je mpora ngenda pe nibi bintu byinshi mubona nkireya ngaha niko yako mba nagiye ndagenda nkabibona bimwe nkabizana nanje mu Burundi byo mbona byogirira akamara abarundi nkabizana ahantu hashobotse aho numva afite ubushobozi ndahagenda kandi biragira ico bimariye ikibi no kugumayo je ndagenda bimwe nkarahura nkazana mu Burundi iyo niyo hangiro yiwanje ni kuke yaremye yadugije abantu benshi bavuga ngo yaremye abantu benshi yadugije abantu benshi no munsi bariko barakora bageze kure harimo bozi bawuzi harimo ba Isaac harimo ba Minuje harimo ba Scott n'abandi benshi batandukanye uno munsi bariko barakora uno munsi ukaba warabivuyemo kuba kumbure wuduza izindi impano bajya bariko wafashije uno munsi bariko baratera imbere ihangiro barufise ko kujya ryo kugira ngo bashobore kubafasha n'umunsi babe ko riko ivyo canke kugira ngo baduze Bujahid n'izina kuke giduge kurugeze rushimishije cyambere abateye imbere banciye mu maboko icyambere n'amasengesho n'abasengera je ubwanje really n'amasengesho gushika n'isaha bamwe duhuye vraiment ndababwira courage kuko birandyohera umuntu mwakoranye donc mlesaidia na vitu vingi ateye imbere donc birandyohera kuko nejo bundi mfuye abantu bazovuga ati bajya vraiment nabavyawe nakanaka kuvuga ngo narabavyaye kutubitahura ariko ushobora kuba nabafashije kandi kiriko kirabateza imbere kiriko kirabagira ikintu cy'akamaro mu buzima so je ivyo ndabibonye birandyohera sana icyo wavuze naco kuba narahevye Bujahid kuba narahevye je simamfata ko nahevye no nabaye ndahagarika urumva tiko ndabitegura neza mu minsi iri imbere shobora kuzobigarukamo n'indi strategy kandi strategy nina bigarukamo ishobora kandi kuzogira bigirira kandi kamaro donc je simpebe kintu ngo ndahevye neje haize imyaka nka 10 ntaririmba mugabo
mu minsi yeze naripimye ndaririmba ndavuga ati ubu ni bonde shaka kugaruka nuko kundi nyine umwanya ungora mugabo nta kintu je mpeba burundu urumva numwanya gusa mba nabuze yo kubibandanya kwa kundi bafite utuntu twishi dutandukanye mugabo bimwe nzogenda ndabisubiramo ko twumva none ko kuke afise impano nyinshi ziri muri we ariko mugabo aguma atarataza mu bindi bigiye bitandukanye mbega tuzosanga kuke twaramubuze koko kubera kaguma njya mu bitandukanye n'umusari ngaha ari ngaha hagukomeza kimwe kigashinga imizi kigakomera ivyo navyo biragoye kuko urabona tubayeho muri life iyi life cyo tubayemo nta stabilité donc kugira umuntu ashike ku cyo yipfuza neza na neza birakeneye stabilité sasa rero ndi umuntu nakuze ndonderera ahantu henshi cyane mu nzira nyinshi zitandukanye ku buryo ko no ngaha muri aha twicaye kuri uyu mwanya ndahaboneka gake aha turi antuka ndahaboneka gake harahari hafise izina ry'iwanje nahahaye mugabo siho nkorera hari abandi bahakorera jemba ndi mu bindi bitandukanye kure niyo nibi donc bafise ibintu byinshi wumva sishobora kuguma mu kintu kimwe none kuva nkiri muto sinaguma mu bintu bimwe mbafise ibintu byinshi cyane birenga ijana batiko ndirukamo kandi bumva biba mbona umengo bingirira akamaro kubera stabilité donc lifestyle mba nkeneye kubamwo kugira ndayishikire bisaba ko nkora tushe mu tuntu twinshi kuko ngaha kugira umuntu atungwe n'ikintu kimwe biragoye cyane. Yes, ni kuke yavuzwe mu bintu byinshi bitandukanye ico gihe cyayo macano atandukanye ari byavuze ku macano yagiye atandukanye yari mu maboko yawe canke rusanzwe urongoye ari byinshi byagiye biravugwa mu buzima bwe butandukanye ari benshi no munsi amuzi kuke nk'umuntu mubi mu buzima busanzwe abandi benshi bamuzi nk'umuntu mwiza mu buzima busanzwe abo bantu babiri wafata gute wewe abo bose barakenewe bujya mu buzima urabona umuntu akuzi nabi n'umuntu akuzi neza umuntu ashaka kuba akuzi nk'umuntu mubi n'umuntu ashaka kuba akuzi nk'umuntu mwiza bose barakeneye mu buzima kubera hari ikintu cy'akamaro ushobora kubigaho umuntu akuzi nk'umuntu mwiza hari ibintu byinshi ushobora kumwigako ukavuga ati kubera ikuri umuntu anzi nk'umuntu mwiza kandi burya nibishobora kukuryohera abantu bose bakuzi nk'umuntu mwiza no ntibiryoshe burya ubuzima budafise critique antuka ntaterambere umuntu anzi nawe nk'umuntu mubi ahubwo iyo biba byiza uyo muntu ndamumenye nkabonana nawe tukicara tukaganira burya unzi gute amadefo yiwanje nayahe na yes turashobora guharira kuko nta muntu burya aba yizi ko defo mugabo tuvanye ntashe birantravaya urisuzuma ukaca usanga bya bintu umuntu yakubwiye bikubereye byiza ngo birakubatse bigukoreye kazoza keza byari rero byiza yuko burya umuntu agira abamuzi neza n'abamuzi nabi kugira bigufashe wowe gutera imbere uko bimeze mu rugendo rwawe rwose challenge wahuye nayo no musugira hano kibuka kicaro kavuga ati ibi bihe koko byari bihe bikomeye kuri jewe ariko vyahugize ukomeye nibi byinshi kuvuga yuko ibintu byose ushobora kuba byarabaye passé kuri jewe nta sindabiharura nta n'ikintu ushobora kubivuga kuko narafuse jewe ndaba kubizoza ako bavuga kahise gategura kazoza jewe rero akahise ndakibagira kuko tugumye muri kahise hari abantu twusanga tugiriye nabi tugumye muri kahise hari abantu twokwisanga twagiriye nabi je rero kahise narahevye ni nk'ubo mbaze ikintu cakubabaje ntacyo nari noronka ndakubwira kuko narabifuse muri memoire yiwanje ndi umuntu mushasha ahubwo niteze ivyo kazoza je ndakubwire n'ikintu kimwe je ungiriye nabi urabona uyu munsi uyu urabona today uyu muteke zinga taki 10 nimwe 12 ejo 13 nimba umunsi ari 12 umbaze ikintu wewe nubwo wankoreye neza ejo tuba turi kumwe ariko ko n'umutima umwe canke n'umutima w'uburyaje 100% je imbere y'Imana je ushaka ko bongiriye nabi gute bya bindi bitavugwa bimwe birenze uyu munsi ejo wewe nutagira isoni yo canke ubwoba bwo kunyegera je nzokurondera canke ntakurondeye duhuye nomo umutima kuko urababarira gose sana je umutima wanje uri easy urababarira nakubwiye umgiriye nabi kandi cya kibi kimwe kidasanzwe uyu munsi
ejo wewe umutima wawe wumva wo tumunyegera cyangwa ukantelefona wewe ngati ngo uyu ngo sindamwitaba ngo n'umuntu mubi bakwitaba neza donc uri free hama iyo we wagiriye nabo umuntu naho wikomporta gute iyo nagira umuntu nabi ndasaba imbabazi iyo jewe nagiriye umuntu nabi ndasaba imbabazi ntabo mwagiriraniye nabi no musi mutakivugana ndababona kwese ndababona jewe umuntu wese ushobora kuba yarangiriye nabi turavugana umuntu noba naragiriye nabi ushobora kuba ntamwibuka ko je ndirinda kugira nabi ndirinda kwimana donc de toute façon ndirinda kugira nabi kuko bavuga ngo ukora inabi ndaguherekeza rero ndinda kugira inabi parce que sinzi ejo hiwanje parce que umuntu wabangiriye nabi uyu munsi ejo ashobora kumukenera rero ndirinda kugira inabi naho mu buzima hari ibintu twisanga byitayemwo kaje usanga ntwari umwicanyi birashitse paraxidurisha umuntu ugiye mu mpimba canke ntiwari umuntu mubi birashitse urakoze ikibi bikuteye mu ngorane ico ni ikintu tubayeho twiteze muri isi ariko je sindi umuntu agira inabi ugasi unomvuga ko atanabi nokora même si ntari umuntu agira inabi ushobora gushika ngo ejo ngo sindayikora ko hari n'ivyaha dukora n'imbere y'Imana tutabiteguye hari n'ivyaha dukora n'imbere y'Imana wewe atamugambi wawe atagahunda wari ufise yo kuyikora bikaza tupumpu ngasanga urakoze ikintu nawe uregreta donc je nta nabi niteze gukora kuko atanabi sanzwe iri muri je yes but tuzere ngahari muri gaming nabonye hari ibintu byinshi bitandukanye nahatswe no gusara ni ibintu ubona ko ebana bigufura mu mutima icyumviro cyavuye he kwanza hama mbega koko abajene muri kino gihe ubona ko bakeneye ko aho baruhukira aho akura ama stress yiwe icyumviro d'abord cyavuye he cya bino bintu byose ubona ko ari ahantu hasa neza icyumviro na cyavuye nagiye gutembera Nairobi kimwe ndabona abantu bariko bakina amaje ndavuga ati cya bintu nibiki kanje kuraba sinari ndabizi mugabe ikintu cyitwa virtual reality nari sanzwe icoco ndakizi ndavuga ati reka ninjire ndinjira ndariha amafaranga ndakina nanjye ndahabuka kujya nyine mwahabutse namwe ndahabuka vya atari urumva ndavuga ati ibi bintu bisete en 2021 ndavuga ati ibi bintu birakenewe mu Burundi kubera je ntabyo ndabona nimba bihari je ntabyo ndabona direct naciye naha mu Burundi ca ndafata urugendo rwo kuja kubirondera donc direct naciye naha mu Burundi ndaruhuka gato nk'indwi imwe semaine ikurikira nari ngiye kandi kubirondera kandi nzanzanye materiel ikwiye 100%. Aha ibi mubona ndabyuguruye 2024 mugabo ndabifise kuva 2021 byicana. Yes. Ibi bifise kuva 2021 agutanga 2024 kubera iki hari intambamye nahuye nazo nama espace yo gukoreramwo niyo yagiye angora. Nari 2021 ku mwaka nyene naronse ikibanza hano nyene muri ville ndakiriha amafaranga twapatanye bambwira ati urimwo ategeza kuva mu mezi 3 amezi 3 ndayarindira ya mezi 3 ashitse barampindurira ti rero ya mafaranga gutegeza kuriha x2 so kongereza avance canda bihagarika candondera handi 2022 naho nyene ndonga handi ndaharindira 6 mois bari bakiriko barategura nyene hafi yo muri ville naho nyene kandi bacabangira vya bindi nyene ya 6 mois iheze subiza amafaranga yiwanje donc 2023 yabandanyije ndiko ndarondera ikibanza kugezaho cindonga nganje ndabikora indoto yanje ikigenda kwa kundi nyene turabona amagame hari amagame ya football hari imodoka ijya yindi bayita gute zo na VR zo na virtual reality ya virtual reality yani virtual reality ya M controller yeah yes bifashe ki rero ku muntu ku magara y'umuntu kuko jewe nasanze nyene nabaye free muri jewe icambere stress free chakuze ngaha awagwanye n'umugore chakuze ngaha ushonje chakuze ngaha wabuza amafaranga wavurugitse aha usohoka uri mushasha usohoka uri mushasha 100% kuko
icyambere kwanza birafise ico bifasha physically umubiri parce que wabonye ko ama movement ukora mu gihe uri ko burabuja urumva ko ari ikintu ashaka kugukora physically umubiri wiwawe cya kabiri ni muri cerveau n'ubwenge birakuboostinga mind bikagucangamusha ukumva turyohewe ko bagiye mu bindi bintu bitandukanye n'ivyo babiriwemwo canke ivyo wamamwo urumva ni yindi monde uba wagiyemwo ukavuga ati de toute façon aha ndi mu bintu bishashe bitandukanye n'ivyo mba ndimo aha iyo abantu bafise stress canke abantu barushe bananiwe baza ibijanye no kuriha nibaza yuko atari umurengera umurengera bro umurengera ariko biravana n'umwanya wumva ushaka kuhaguma ushatse kuhaguma umwanya munini cyangwa ushatse kugumuhindura ati ndashaka nakijya amafaranga ariyongera kontere kigumi harura ngabo uvuze ati je ndashaka kuja gufocusinga ku kintu kimwe canke bibiri si umurengera yes reka twire ko twa adresse yaho nsanze umukorera ni muri ville kuri urukira kuri pharmacie muri galerie Liliane chawinjira indani galerie Lilia donc ari en face ya budget ku kiraro cyo hejuru ya ushitseho ucubona budget turarabana hejuru ari pancarte ya Fun Zone Gaming winjiye kandi mu rupangu muri galerie urabona indi pancarte kandi ya Fun Zone Gaming hari abantu benshi bahaza bakabona hugaye bibaza ko tutariko turakora kandi tuba turi indani when you get in just open the door and get in shika naho umuryango wugaye injira nta kibazo tuba twuguruye kuva saa 2 gushika ku amasaha ya nyuma amasaha yose umuntu ashobora amasaha yose donc umukiriya wa nyuma yumvise ashaka gutaha niyo twugara wa nyuma naho wa nyuma avuga ati je ndashaka gukesha turamurindira nakazi izwo muri 2013 2014 ndibuka sinukumwa kaneze gusa muri iyo myaka nakubonye Ingozi uri kumwe na Titi Love urukundo rwanyu ya rukundo runini n'urukundo runini urukundo rwa Kokey na Titi Love rwaba urukundo runini rwa abantu benshi mu Burundi nuvuga ko bamenye ico gihe hari kera gose gushika no munsi imyaka yabaye myinshi kumbure urukundo rumeze gute urugo rumeze gute no comment no comment yes hari abantu benshi kumbure bagukunda bakunze kapo yanyu benshi baranabiririmbye benshi tuganira ibindi ni topic yes thank you izo topics z'ama relationships ziri mu ma topics ntigeze je nkunda tu barakunda kubimbaza guza abantu benshi je nka skippinga tu sinkunda donc muri mu buzima ndashaka kushura ibibazo vyose mugabo part ya relationships iri mu bintu kuva kera ntaba nkunda kandi tubona uri free nayo uyiposta kubona ari free mugabo jewe just talking about it atari ibintu nakunda kuva kera ni parti y'ubuzima bw'iwanje nakunda kweshaka kwija hano ibintu ijanye na relationship ni parti imwe mu buzima muri life yiwanje nakunda ko expose miss yose ya miri private kuba gukunze kubankunze kubona kunze kubona nzokunda donc icyo kintu cyamakiri only nico choice ibindi bibazo byose ndashaka kubyishura mugabo ikintu kijanye na relationship kuri jewe cyamakiri private harano nashaka kuba nkawe ariko hari urugendo rwinshi wagenze akumbure bagomba kuba motive na Kokey ariko babashaka kumenya Kokey wacu dukunda kuko urabizi hari abantu benshi bakukunda ariko bakeneye kumenya vyimbitse Kokey wacu je nibaza yuko ikintu no bahanura tu ni just kugira private ikintu kijanye na relationship if they want to last forever they should have made it private ikintu kijanye na relationship kuri just ikintu cyo ko expose kuko hari nigiye kuva kera bakunda kubimbaza cyane mugabo jewe kiri mu bintu nakunda tukuganirira kiri mu bintu neshapa cyane akunda kuvuga akabazo kamwe gusa yako kanyuma apana muri relationship ubora babaye muri relationship hari ikintu cyatumye wumva ko no sinkeneye n'umunsi gwarimwe ukije kiba kubw'impamvu urabizi nubu ndayirimo yes ndayamamwo forever ndayamamwo mugabo nakubwiye yuko ntakunda kuganira ikintu na kimwe kijanye na relationship
Yes, merci beaucoup. Nibaza ko bashoboye kubyumva. Kumbure n'abantu bose bari bakeneye kumenya ako KTT Love mbega bimeze gute. Nibaza ko barashoboye kumenya No generationship comment. Yes. no No comment. comment. Ushaka ukuri bizogenda gute? Navyumvire Niyigumire ngaho tu- nyine. navyumvire tu canke yibwire ivyo ashaka. It's okay. It's okay. Yes, bo mukiringo cyose ko Kate Muzi yabonetse nk'umuntu novuga ko yagumye hagarara rugabo kuko yagumye aboneka neza mu bikorwa byose byagiye bitandukanye. Energy inguvu zose uzitegwa niki? Umutima mwiza. Yes. Umutima mwiza n'utuma uno munsi ivyo ugeze ko biriho. Mbe uravye yuko burya iyo umuntu afise umutima mubi kenshi biramugora no gutembera kuko burya ari yagiriza. Yeah, sure. Abantu batemera amadefo baba bafise uri mutima urakwagiriza tu kumva tu ari ikintu ubuze muri we. Donc je esprit ndayitegwa n'umutima mwiza nibaza ko nshobora kuba mfise apana ngo mfiko bavuga ati akwishima woshimwa n'abantu nibaza ko nshobora kukoza uko biri kose je ndagerageza I try ndagerageza même si bidashika sinkora ikintu kitaryohera kanaka mugabo ntagiteguye. Of course. Wrong. Yeah. Ntagiteguye. Hari n'igihe nshobora gushika nk'ubu hari umunsi wambabaje umunsi wambabaje nari ntonde igitoro ahantu mu kinama mu Kirasazi. Yeah. Nari ndahaciye mbona hari igitoro ntabwo atireka nanje ngende gupambana ndabe ko noronka igitoro cyambona umupeti nzi kuva tukiri bato antoka kuva kuri 5 kuduga cyo kuba twarakuranye. Yeah. Impango zacu zari zifatanye. Cyo ndamubona uyo mupeti ari muri situation ntibaza yuko ashobora kuba yirimo. Yeah. Uyo mupeti vraiment naramubonye kwa Kenye amerewe nabi kandi akeneye ubufasha. Yeah. Yaraje arandamutsa mugabo kubera ko nari muri stress z'ibitoro ndiko ndapambana ngwana yenda ko Yeah. ndamushira mu mutwe aravuga nina hezibi ndaja kumurondera. Même si naba ndiko ndaharira ngira gute nakuma ndamukubita ijisho vuga ati ntaco nabaragumye hajya. Yeah. Mbanze meze nibi kubonana nawe bicare mvugane nawe kandi ari ikintu ntegerezwa kumukorera. Ico kibazo wigeze kumbaza ikintu gishobora kuba carambabaje kubera ko ibintu byinshi biba byarambabaje mba narabishize kuze n'ibintu biba byarambabaje umugabo nk'ikintu mba nari oblige nategerezwa gukora kimbabaje nk'ico nikibajya guko kuri jeri bari nk'ideni kuko mba nkiri muri recherche kwikurako ico kintu gira singume ndaciyumvira. Yeah. Uwo mupeti ndapambana n'ibitoro mugabo uwo mwanya wose naguma ndamubona agihagaze hahandi no bati uyu mupeti ko biri kose nawe arandindiye kuko situation ndimo ngaha ko biri kose arayibona bo muri station n'ahantu samaye gatonya ngora. Ndapambana ndamwe igitoro mpejeje kuronka igitoro nshira imodoka ku ruhande tireka ngende kuraba rero wa mupeti ndamwicarike ku ruhande tuvugane toute façon ndabikintu ushobora kumufasha. Wa mupeti ndamubura. Umupeti ndamubura ndarondera muri station yose ndabura. Ndahamara hafi isaha yose ndiko ndamurondera rondera ndamubura umutima urababara gushika isaha ndacamurondera gushikisa haraheze nka 4-5 mois gucu haraheze nk'amezi 5 canke 6. Yeah. Mugabo 5 gucu isaha gushika isaha ndacamurondera iyo nciye muri quartier namubonyemo negizo kuraba hahandi nyene nari ndamwiteze wa munsi parce que ari gihe image hori nzamu nkibaza yuko nshobora kumubona kandi hahandi kugira mbonane nawe nganire navyo nifuje kuganira nawe ujya munsi ama at least ndabi ico nshobora kumukorera kuko ujya munsi ndawuregreta cyane ari nigiye nibaza iyo mfuma ndekana n'ivyo bitora ko ntari nzi yuko agenda maza nkabonana nawe hamangaza kubisubiramo mugabo ko nari mfise espoir yuko ndamusanga ahagaze handi nyene naramuravye ndamubona so gushikisa ndacamurondera kandi iyo ngiye muri ajya amakartie miss yose ndamurondera sindamwibuka izina mugana naramubonye yuko image yewe ndamuzi tukiri bato kandi akeneye ubufasha so gushikisa ndacamurondera. Hari nigiye bihora binzamo nkagenda tugupita mu bice bya Kinama nkarondera mugabo sindagira chance yo kumubona kandi nditeze ko nzomubona kandi niho iki kintu kindi mu kizoshe gifutikana.
one day. Yes, reka tuvyizere amakanda gushime kandi kubw'uwo mutima hari abantu benshi no munsi imitima yabo yamaze kuba nkibuye bivanye n'ubuzima babaye baciyemwo bivanye n'ibintu byinshi bagiye baracamwo ariko imitima yabo yamaze kuba nkibuye ariko no musika wumva ko wo kwibuka no muntu wa kera birashika mugabo nanje sinavuze ko ari kuri parce que ari nk'ikintu ushobora gukorana igishimisha abandi. Yeah, of course. Cyangwa ugasanga nk'umuntu ansavye ku mwanya jewe mba ntari tayari mfate gutanga. Iyo ni example. Ndashaka ko mfise amafaranga. Bugiye umuntu avuze ati bagusavye ati singira amafaranga. Ndayafite. Ndashaka ko mfise amafaranga mugabo ntari muri mood yo kuba notanga. Bivuze ko mfise umutima peut-être dushobora guhura undi munsi nkaba ndi muri mood burya gutanga ni mood hari kwimana k'umutima mubi akaba no kwimana udafise mood yo kuba wakora ico kintu canke ufise yindi gahunda urumva stress nyinshi ushaka ko atari stress uburyo ufise so atari ko ufite yindi gahunda mugabo ufise sure usanga umuntu aragusavye uvuze ati ntayo mfise kubera iki so nta mood ufise canke amafaranga ufise mu mufuko afite yindi gahunda uriya muntu rero ariyo place agushiramo urumva rero birashika ujya muntu akanyumvira nabi mugabo je ntabikoze ngo nukubera ko mfise umutima mubi ari ibibazo bibiri nta mood mfise canke sindi tayari kuri uyo mwanya no birashika. Yes, twaganire vyinshi kumbure ku buzima busanzwe bwa kukeyi twaganire vyinshi ndetse no kubijana na gaming no muzi dufite ba diaspora abana bagiye muri vacances abana bazova uruguru baje bujumbura muri vacances ariko murageje kureba ikibanza cyano hantu umengo ni gitonya mbega abantu zodushira he. Yes, ikibanza ni gitonya ari gihe vraiment buzura tukaburana ko tubigenza ibatse ariko turi muri gahunda yo kwagura kandi nitwagura ndazi hazoba ari heza kurusha uko twe tuhabona kuko twarabonye ico bitanga twabonye ko ari ibintu abantu bijukiye cyane kandi biryohera abantu kuko umuntu aje ngaha vraiment araryoherwa aravuga ati ndagiye mu bintu bishasha ntari niteze ko nshaka kubibona ngaha mu Burundi. So turi mu mugambi wo kwagura turonka ikibanza gishobora kirimo nka 5 fois iki amatucuzuzemwe ibikoresho buryo yuko umuntu ashobora kuza ka bookinga nk'ikibaje ndashaka gukorera hajya umunsi wose ko ari nk'umuntu ashobora kuvuza agafata nk'imodoka akayigumamo hafi amasaha 6 amasaha 8 ari mu makurse tuyiruka kinana n'abandi harabavuga ati duhure n'abandi gasanga gwari mu Burundi ahuye n'uri muri Amerika n'uri muri Swiss bagakina online bagahurira kuri tele imwe bagakinana baganira bavugana birakunda birashoboka ushaka kuba uri ngaha ukambara casque yiwawe ugakinana n'abantu bari mu bice byose byo kwisi hari gihe uhura n'umuntu ari muri Turquie mu Bufaransa Belgique États-Unis Suisse donc muri bya bihugu bati mugahura nk'akagroupe k'abantu nka 10 bo mu bihugu bitandukanye nawe ukaburi mu Burundi mugakina ukavuga ati reka tuje mu makurse mwose agafata imodoka yiwe mukagenda mu makurse kandi uba wiyumva neza ko muravuga murakomunika murakomunika uriko uratwara imodoka ukaruha ati nyakira ugasanga umuntu ari muri etazi narakwakiriye mukavuga ati tugende nk'ahantu mukava mu mamodoka reka tugende nko muri desert kandi runaka ufata amamoto tuduge mu bijya micanga yaho muri kumwe ntiza telefone nyine ugasufura kabisa completely 100% ukiyumva yuko uri muri ivyo birashoboka n'ubu nuwoza ngaho ubunyene turamuyo experience tukamuhuza n'abandi bantu bakaja gukina ati ntizi imodoka yiwawe akayiguha ukanyonga ati ntiza moto ukayurira ukagenda donc urashaka kubijura ivyo vyose wibere ngaho mu Burundi kandi ukibona yuko uri ahantu hari virtuel ivyo nahandi hantu ruzobisanga atari muri fun zone game muri fun zone game yes muri fun zone game ni ngaha muri vini ko yababwiye imbere ya budget ku kiraro cyo hejuru cha Bankobu uco habona ni Galerie Lilia haruroshe cyane gose uca winjira uco bibona fun zone game kugira ngo twese turyoherwe n'igirindwe hamwe akajamo kamwe ku bakunzi bawe akajamo kamwe ku bakunzi bama games agiye atandukanye akajamo kamwe ku bakunzi ba filme ndundi bagukundiyemo akajamo kamwe ku bakunzi b'imiziki indirimbo ndundi cyambere abakunzi ba filme nibitegure vraiment muri iki gihe nyene iki ebana ndakene gukora casting shasha wumva afise impano na barondere uburongozi bwanyu mundondere turabe yuko akwije ibyo dukeneye turashaka kumushira muri next casting yacu film shaka gukora filme imwe yonyene ihera
filime imwe y'iminota 90 ihera niyo ndiko ndandika vuba natwa mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri so buhejeje shaka gutangura imyiteguro yayo kugira shagaragara very soon ni kibazo cy'umwanya gusa ndafise team ya management iri kiravyitegurira kugira video y'indirimbo nakoze n'umuririmbyi umwe ngaha ishobore kuba yoja hanze ari visuel dushaka turabitegura en même temps no gukora filme ndiko ndategura navuze yuko nifuza abantu bumva bafise impano bumva muri bo bumva boshobora gukina film bandondere amatubiyage ndabe ingene nshobora ku bizovana n'impano ndababonyemo ama ku bakunzi ba gaming turabaye ikaze ngaha ni kibanza gishobora kubaruhura gishobora kubaha umwanya mwiza wo kuryoherwa ndetse sabakunda gaming gusa ibintu by'inkino by'amaje umuntu ari we wese yumva keneye kwiruhura akeneye kwikura ko stress donc kwifata neza turamuha ikaze kuko ibi ntibyagenewe abantu ngo basanzwe bazi gukina amaje hariho ama experience ushobora gufasha ushobora kuja mu bikoko umutima urinda ukaja nko mu ishamba rya Amazon ugahura n'ibikoko ama dinosaur ukavuga ati reka ndavyegere nanje ndabibona amaso mu yandi nyene biba bimeze canke ishaka kuja mu marobo canke ishaka kuja mu mazombi urumva shaka kuja mu biki ibintu byantuka wagiyemo wabonye ndabonye wahabutse mwandazi next time ni waza na cameraman wawe Scott oya wewe ya kumena mapare ariko ndazi next time ni yagaruka zoba yiteguye yani bizoba okay ku bakunzi b'umuryango wawe nawe rero abo n'abakunzi b'ibikorwa wagiye uragira ku bakunzi ba kukey kwitsitso ndabahaye big up kandi bakomere kwibanga ko bakunda ubukunditse kandi nabo bakunda wow ndagushimire cyane nanjye ndabashimiye cyane yes bondo twatwaye n'umwanya munini nya ma experience mish agiye atandukanye ariko duhamagarira abantu please tugiye muri sama akaruhuko ku bantu baje bagiye batandukanye ku banyeshure hakuja kwirirwa ku marigara vomye wicare ngaha hakuja kwirirwa ku marigara ngo akujane mu ngeso zigiye zitandukanye vomye uze hano onya urakora experience y'ubuzima kurinda mu mutima kumva yuko bayi wise kumva yuko ebana wugurutse vraiment ntanda ntuzo bikura atari hano onya ndagushimiye cyane gose wari dukurikiranye waravugiganira kuva ku ntango gushika no kunumanya ukombera ndagushimira cyane gose ndakurutse kanugira subscribe like na share ku biganiro byacu bigiye bitandukanye asante sana